Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ku kirere kizoba kimeze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2026 mu kakaro umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu bice vya Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Muramvya, Gitega, Karusi, Ngozi, Muyinga hamwe na Bururi. Mu bindi bice hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike, ahazoba hakanye kurusha handi ni mu bice vya Ngozi, Gitega hamwe na Bururi aho ibipimo bizoba biri ku degrees Celsius 14. Ku muhingamo hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike hose mu gihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu bice vya Cibitoke na Kirundo aho ibipimo bizoba biri ku degrees Celsius 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge igihe cy'isaha 12:8 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agaruke ngaha mwateguriwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.